Hey, biga waramenye Omega Shop. Omega Shop wibaza ngo niki? Omega Shop yaje kubabera inyishu y'ibibazo byanyu. Umviriza, tubafitiye amavuta meza, 15, 14 aja muri DSL mu makamyo mbere n'ahandi. Tubafitiye amabateri y'ubwoko bwose kandi akomeye aramba. Akabinja rero ibyo byose umaze kubigura tubigusanza aho uherereye kandi tukabikwambikira ku modoka ku buntu. Sibyo gusa turafitiye Otan par 13 par 14 kandi ameze neza cyane. Dusanzwe dufise care twakira abakiriya neza. Wifuza kumenya aho Omega Shop iherereye naho sahandi iherereye imbere ya banke Ikode ni uzobona Omega Shop. Mbere ubajije ati kwa Yamuremye Gerard baca bakwereka bose barahazi. Hari n'icyapa cyanditse ko Omega Shop. Ushobora kuturondera kuri nimero ikurikira 68 21 51 41 68 21 51 41 hamagara kuri iyo nimero uciye kuri WhatsApp cyangwa kuri ya page isanzwe ushobora kuturonka byoroshe. Omega Shop ni inyishu y'ibibazo byanyu. Uzi yuko yambariye ko mu rugo rw'iwawe hasigaye hari abandi bagore kandi babagenzi bawe. Umviriza renda kubwire. Tora ibintu by'iwawe byose usubire mu rujya rugo nta muntu aturugo. Kuko uzohomba amatungo, uhomba inzu, uhomba umugabo, urumva? Je urumva nka mutoya wanje sinkeneye ngo umbwire ngo ibiki nabiki tora ibintu by'iwawe nyene ugende. Umvire ugende mu rugo rw'iwawe ubake niko zubakwa. Genda ubunyene nta sishaka ijambo nari munyishu. Kuzima wari hano? Imana yasubiye kunyereka ko. Ndavumye muri iyi minsi nijeje y'Imana kubivuga. Uratunye ku Mana cyane. Ndabwira je niko ndigendera sinzi ko no muri salo barandari. Ego. Message mfise ku bw'uyu munsi. Ni ikintu cerekeye ibibazo biri muri norugo. N'igifungo kinini muri norugo. Message y'nyamukuru ni ijanye n'umwana wawe Ange, ijanye n'ivuka ryiwe, kandi nawe ndibaza hari ikintu wowe ubizi. Umwana wanje Ange? Yego. Ushaka kuvuga iki? Tumura neza. Nuranyumva neza? Tumura ivyo Imana yakubwiye iki? Imana yambwiye ati nimba ushaka kubaho mu mahoro urondere nyina wa nyawe wanje, atari uko uzokwa muri mu bibazo imiyaga ibibazo mu rugo kwawe. Niko gujya mwana Ange, urabe utandukanye n'icaha uhagarare mu kuri kugira ibintu byawe bigende neza mu rugo kwawe. Weje kuvuga Niyo message nyamukuru nenda kuzanira. mvango ibintu byose kugenda birambiwe sibyo? Ubwa mbere waraje uranyisikruka ndakuyorera no musire suko kandi urugo rw'iwanje kizire kubimenyera mwene uko buri munsi uranyuma. Aha waragiye hamucarama hose urabura abandi uja kwisikruka atari jewe ukuza mubese. Imana yandungitse ni ikuntuma ko ngo Ange iki Imana ikitaye inyitaye buvana mu byure sikrunga. nawe Warabuza handi uja kudendekeranya ibyo bintu byo kubesha byo muri zabakizo. Ugeze aho uvuga umwana wanje Ange ngo nini na nini? Vyiyumvire neza. Muni hawo ubaci. We Ruvyogo. Yes boss. Mukozi wanje araba gusenga umuntu asa neza ajaja kwinjiza winjiza n'abasuma bazokwinjira uyu muntu mugura nkana. Ariko boss ni kuri Imana. Umudamu asa nkukunyeyo nureka kumugurira gute? None kugira umenye ko umuntu wese ko ubirabira he? Amavuta y'Imana ndiku. Vira soka.
uyu mugore ni wese Uzago jewe ngo nuzi kuraba no kwimana. agumaza kunyisikro kango mama ngo umwana ngo mama nakoze uwese kro nkuko ntabwo nshaka hama nawe umenye kazi kakuzanye sukuma ugura abantu bose ubonye baza iwanje rum iri sikuro ry'abantu bose bigira abakozi b'Imana none kugira umenye ko umuntu ari wese kro cyangwa ari wese kro ubirabe Posa pondo kuri kwimana jewe nawe yoza baye. sohora hanze ntabyo indoze bisupusu jana hanze ntuzongere no Kuko banje boss jewe umuntu no. ntuzongere kunyura ngaha ngo je nyingi byo kunyerekwa ko jewe uranyura sohora hanze bikuranyura Boss aravuze no kwimana. jana n'ibitabo byawe wowe muzoza muri abo umuntu gusa ngo isura ngo umukozi w'Imana genda ugare nyarutse ni atari mugeni ego gusa wewe tumaze iminsi tutabonana ariko rero nashaka kubarira ikibazo nagize cya wa mukobwa Bella vora wa mukobwa mu kabari ndabyibuka Bella urazi Bella ko yampamagaye mu kabari akansaba ndamuhe kajya kabari kugira ngo umwana bazokure neza ngo aronke icyo afungura narakamuhaye ndakamwandika ko atanakimwe ariko ntivyahereye aho haje gishasha nagize guca umunsi umwe mbona araje n'amasakoshi aha muri ati nje tubane ushatse kuba kari yari ni yambariye ati akabari barakampaye nibyo narakabonye ariko nako mbyumva neza breka gatoye urambariye umwa mubere umwandika akabari ari ngaha mu nzu ni wa mubere umwe twayaga mu kabari Bella ujya nyene cyarengeje ngakomo yambwiye ati akabari narakarose ariko ibyo ntibihagije nawe ndagukeneye reka uri ni nkuru mwino minsi ngira ujya munsi umwe twahuye nyene wamubariye igitangaza yumva nyene kumburane ubu rero urara ko hari umucungu nuko bimeze nk'ubu umugore atahutse yo kwica none gashako nibuka wa munsi ndi ngaha hari inkumi zibiri sinzi uko zisa ubu nurya wundi aje mu nzu n'indamunda ba cyane wa mungu we urarabe neza wasimbira no kumupfumu ibindi bibazo biri seriye reka shari ngo ndakubwire ibindi bigezweho ubu naho hagezweho abakozi b'Imana banyerekwako mbona baje ngamuhira ngo baje kumbwira ivy'Imana yababari nabo bakaza ya nagize ucyo mbona urumama runganuko urumama past ngo roje kunyerekwako ibyiwawe ni comedy wiza rutagase nyine mbona rashitse dede no ngaha urumama runganuko warakubatiza ucukizwa urumama runganuko nyene gwahaza amahera y'icacumi mbona ruraje ngaha ngo ruje kunyerekwako ngaho majamu menshi ngo aretswe ngo ibi byashikiye byose tabiga ibyo bintu biva nawe bajya na besikoro byo nakamara urumva abakozi Imana rero batangaza barangendera avuga ivyo wanje ibyiwawe ni comedy aho bigeze Imana igira ibishira habona ngira bose bibi oya ibintu bera mu rugo rero ariko numvira aba bikansiga none ngo ni moda twenga ndababaye vrema indani mutima wanje kuko nabo numva urugo rusigaye rwarabaye indiri ahubwo y'abadayimoni cha ni atari ariko rero sha ikindi ciza gihari muri no misi narabonanye na mukuru wa madame aho ngombarira icyo ni mukuru wa madame kintu namutumye namutumye gende asabira imbabazi madame wanje kuko madame wanje urazi ko je ndamukunda cyane namukora ibintu byinshi nasabye musabira imbabazi Boss ndaza ni mukizi bisako boss nuko Imana akoze mu mushitsi no musi kasore ona ibyo twose gace anje karibu ndamutse karibu ndamutse papa yambi mumwe karibu mumanje Jeri karibu kira bati Jero wati kumwe n'urumengo baye bize n'abashitsi karibu boss umuntu mumusanga ntakibazo Rega nenda makira abone mucumba ko usanga anacisha mijisho kwa ntakibazo
usanzwe uhazi gute ushobora kunsanga mu cumbi wanje n'umugabo w'iwanje amanje babarira nukuri mbabarira sisanzwe nza mu cyumba cyawe amanje nukuri sisanzwe ndakizi nukuri ntacyo sisanzwe ndakizi nukuri ntacyo nzi gusa nugura umbabarire cyane kubona ngusanze mu cyumba cyawe umbabarire cyane mamanje nukuri umbabarire cyane ku bintu ngiye kubwira nukuri biragoye kwakira ariko byakira umugabo wa n'umuhemu umugabo wa n'indyagi mwembi cyane yanyinjije mu idiri ariko ubu nyine ariko aramemukira urabona igihe uze kubyara wabyaye umwana apfuye niwo kumva ko wanje atari uwawe ariko wihangane ubyakire wabyaye umwana apfuye turakora idiri neza ndamukabira ndamuha umwana muzima ambwira ko azonyishyura amafaranga ariko n'izisaha nta na cumi arampa mama wanjye nicyo kintu cyanzanye hano naje hano ejo ku mugoroba nguma ndamurindiriye n'ubu nari muri saro ndamurindiriye ariko nta kibazo sinarizi kuri ngaha umbabarire cyane sindabateshe kuryama genda uryame nanje ndagiye kumurorera Njya ndakubaza ikibazo umugabo unyishure neza jewe nari nzi ko nje kuruhuka urabona ibibazo byose twahuye nabyo birateba ndomoka ariko nari ngarutse nzi ko nje kunezerwa mugabo ibyo nguma mbona muri uru rugo birarenze ujya nawe nibiki none rero ushaka unyishura ikibazo kimwe gusa anje ni gwanje canke n'uwundi muntu ubashe akatujyame buriye byose n'itiro tuzoyivugana hanyuma ntaco ryama tujyame wewe n'ibiki muri nonzo ahubwo wowe uri murankorera iki mu nzu yego ko mara yanje ariko wowe ndimo ndakubwira nti ahubwo wowe uri murakora iki muri inzu yiwanje ndakubaza ukambaza jewe ndakubajije nti uri gukora iki muri nonzo cyane mo ndabaza umukobwa arimo arakora iki muri inzu yiwanje Pardon kuba nta gusobanuriye ngo ndagupresente umukobwa mwita Bella asigaye abangaha ubisanzwe namuhaye akazi numujera hamwe ku kabare hama narimviriye mbona kumupangira inzu ku ruhande nani ko ndonona itunga ry'umuryango kandi inzu ari nini je tumari ngaha afite icyumba hajya abamwo rero pardon kuba utari wamumenye sivyo Bon, ça, bandanye byarugiye. Sheri ni wewe?
n'icyo ngidasanzwe. Sheri kuva ryari wambara inyambaro nk'inzu? Umviriza mbwire Bera. Niba naragoye kajya akazi. Ntibisiguye ko nguma ngaha mu gitanda ndyamye. Uranyumva neza? Ibi rero ubonye ni ibintu bisanzwe. Sheri. Akazi wampaye karananiye. Kakoranire gute? Habaye iki? Waruzi ko wa mu bodyguard wabere yasanze mu cumba. Araniga. Acha brage. Arambwira ati ivyo uri kurakora mwinonzu vyose ndabizi. Ashata ko amana gasopo. Aranambwira ati nsubiye gukora ikosa muri iryanzu rimwe gusa azoca nigamve. Umva ko bitoroshe. Umugore wahaberi yaramaze kwashika yaraje. Hari uwundi mukobwa ahaba yitwa Mimi wewe arangeramiye. Ubundi muyabira. Bishatse kuvuga bodyguard ni kijya kigabo kimwe kijya kimunyonga. Niwe wakunise. Ujyanye. Okay. Ariko Bera reka gucika intege. Kuko urugamba twari turugeze ku musozo. Kandi ngo iyo urugamba rushushe rugera ruhere. Kwa hiyo turacyafise iturufu kandi yo gukoresha. Nurya bodyguard akomuka kavarya canke nabagapfa. Uribuka ko ufise video ya Abeli muri mu gitanda. Koresha yo nyine. Urasatira Abeli yimwereke. Umubwire ibyakubaye ko mu gitanda kurya bodyguard wiwe. Umubwire ko yongeye kugira icakora kimwe gusa agakora ikoze cyo kugusatira. Uzocishira kuri Facebook, Instagram, ahantu hose hashoboka ku mbuga habaho. Hahurira abantu benshi. Umusakaza, umutangaze hanze umumara amazi. Ndazo mubwira iryo jambo. Hazoca mu karuma, camwirukane. Hamabera. Nubona binanse. Naho satira madamu nabona uri kurusha umwe na Abeli nabona kurushaho uri kumwegera wegera madamu yiwe azobona ko umwereke rya video nawe azarushaho gutera ubwoba bodyguard wiwe amwirukane cyamo kimwe mu karuma. Umva adafite igitego turacafise iturufu yo gukoresha reka gutinya. Kwa tugeze final Bera. Umviriza ndabona afise ubwoba ariko nyizera. Subira mwarujya rugo. Kandi nyuma yawe we gusa ukoresha ibyo bintu biri nkubwiye. Hanga ijisho Abeli n'umugore wiwe wabe hafi. Bodyguard reka gutera ubwoba urya n'umuntu muto cyane. Umukozi mu rugo. Reka gutinya subira mu rugo. Na urya katamugoye. Nakazi kora kandi umwanya watujanye. Karibu. Sawa madam. Sawa. Murakomeye. Murakoze. Twifuza Abeli. Niwe mwe muri ko murarondera. Papa anje. We papa anje. Ngo hano hari umuntu akurondera. Mbisa Abeli. Narabonye mu buzima bwawe nacugira witaho. Nari ngatse nje kukwibutsa. Itariki 12 kwezi kwa 12 2013 ibyabereye ku bitaro ku muco ubifashijemo n'umuganga yitwa Mimi. Nibaze ko ari ikintu bitiko. Ugende rero bikukusanye neza uvyegeranye. Ugira ico bikozeko atari uko sinzogaruka jenyene. Kuri kurakora amakosa nkaya yose. Hageze aho nyubaho ukasanga no mucima kwa Abeli. Vraiment nigiki ntagukoreye wewe. Nigiki garinda ntagukoreye. Hageze aho uza kwivanga mu buzima bwanje. Rinda. Ugarukirize ngaho nyene ugeze. Mengo uri kuri hanikiriza umwana wavyaye wakuye mu nda ukamwihanikiriza. Icurondera kuri Abeli nico ndamuronderako. Warampaye idiri.
sanga nanje namukunze ya Beri nkwari iki ushaka nkwari iki jewe ukora iki uve mu buzima bwanje mimi ndamukunda Beri mbabarire kandi cyane Linda ndakubwiza ukuri wibuke ko ivyo byarangiye wowe uzi amafaranga nakwishyuye ukuntu angana narakwishyuye ivyo byararangiye wanyumvise hasigaye ho uva mu buzima bwanje ndakwiyanije kandi utagira ikosa nari muswa gukora warekeye ngayo mikino yawe nibikurimwa nibikuri disi ndiko ndakumva ibi ndiko urakora sindiko ndabyumva niki nakorewe niki nagukoreye ibyo byararangiye va mu buzima bwanje ndakwiyanije mimi ndakubwira ikintu kimwe kandi womenya neza umenye amabanga yawe yose ndafise ngaha nta kintu na kimwe ciwawe ntazi umenye kandi nurya mwana mama uko ndamuzi mama anje ndamuzi ino sano shaka nobishira hanze wabere wishimirize ukagenda kuwurya kumusaga hama nanje twasigarana Linda nta soni ukutera ubwoba jewe ibyo bintu urazikaraga cyamutwe wanyumvise Linda ndagusabye urazi ko nakwishyuye amafaranga akwiye ibyo bintu ubireke Linda ubireke ubigarukiriza aho nyene narakubwiye ubikibanga ivyo rero byo gushira habona ivyanje Linda ivyo ntibirimo Linda ivyo ntibirimo we nakubwiye ngo uve mu buzima bwanje urekane n'umugabo wanje azumvise ibise byo gushira hanze ibiki ivyo bireke ivyo ntibirimo bakobwa murafise no gutimba n'umugabo wawe umviriza rero nimba ushaka yuko ndakuvira mu buzima nawe mvira mu buzima tunabere ngwiki mimi ntukankange wewe urantahura neza ntunkange wewe naho wompangira kunyica urupfu rwa mbere nararukize naho wewe wompangira kunyica jewe ntaco bimbwiye nzopfa muga ndabivuze aha ivyo kandi nivyo kuravuga nivyo ndiko ndavuga nivyo kuravuga kubivuga neza aha ubure ahantu hageze nta mbabazi ndiko ndagusaba uzogenda ubivuge ariko nubivuga uzomeka ivyo byose birangiye ko nje nta mikino nzangira n'abantu nta soni kuravuga ngo ugiye kubivuga ikinjo wihende ubivuge ikinjo hari umuntu nkawe ngo uri kurankanga uko nukwibesha cyane aha siko ndibesha tuzobirana Hey, biga waramenye Omega Shop wibaza ngo niki Omega Shop yaje kubabera inyishu y'ibibazo byanyu umviriza tubafitiye amavuta meza 15 aja muri DSL mu makamyo mbere na handi tubafitiye amabateri y'ubwoko bwose kandi akomeye aramba akabinge rero ivyo byose yumaze kubigura tubigusanza aho uherereye kandi tukabikwambikira ku modoka ku buntu sivyo gusa turafitiye otan par 13 par 14 kandi ameze neza cyane dusanzwe dufise keya twakira abakiriya neza wifuza kumenya aho Omega Shop iherereye naho sahandi iherereye imbere ya banke Ikode ni uzobona Omega Shop mbere ubajije ati kwa Yamuremye Gerard baca bakwereka bose barahazi hari n'icyapa cyanditse ko Omega Shop ushobora kuturondera kuri nimero ikurikira 68 21 51 41 68 21 51 hamagara kuri iyo nimero uciye kuri WhatsApp cyangwa kuri ya page isanzwe ushobora kuturonka byoroshe Omega Shop ni inyishu y'ibibazo byanyu.